uruhara rwanje nawe icyo mbajije sinawe icyo ushatse kumbaza si uruhara rwo ku mutwe navuze uruhara kandi yarateretse imisatsi avuga ati ndagoye imisatsi yanje igira iveko ngira ati uyu mugabo agira imana ntambwira akajamo ngo avuge ngo akajamo agasunika rugi none ucugira ingorane ubivugako nta rugira uhari mfuma nsunika wewe nsunika urugira uri he ngaho imbere mugabo uri imbere wenda gusunika agasunika microbas reka nsezere iyi mikoro mu ncamake iyi mikoro reka ndayiseze ndayibwira ati mwakoze kuza kumpa ikiganiro mwe n'uwo agukoresha mwakoze kuza kumpa ikiganiro kandi mwakoze no kuza kuraba urubanza rw'iwanje nagaburiye shefu wawe mugo nawe sinzi ko wariye ariko shefu wawe yari iyi mikoro yo sinzi ko wayigaburiye mugo baramvuze mucamake nta mushera afise nivyo mu byo nashatse kumva jewe niko natahuye sinzi abumvise iganyo nabo bafise uko bazobitahura ivyo tubireka tukabandanya n'ibindi bibazo sivyo none ego Abel wavuze ko mu mwaka ushaka kudukora Paradizo igice cya kabiri ni filme zingahe wifuza gukora uyu mwaka wa 2020 nta buryo mfise uburyo nayo gukora nka zitanu mugabo reka sinze kubesha nibaronka imwe Imana izoba yamfashije ko je filme ziwanje sishaka za filme novuga zito nufuma nitonda nkatanga ikintu kimwe kizima yesu noza kwemeza nzokina amafilme 5-10 reka nzokore niba nimwe mugikabanzima ibe filme nyayo nka kujya mwabonye Paradizo twayikoze umwaka urenga abantu baguma tubaza ngo twarabahenze ngo twarabeshe ngo turabesha turinjyajya kumbe two turahinyanyura ibintu bizima nico tuma mwabonye filme yaje ari filme nziza kandi abarundi bose bayibonye avuze ati vraiment mwarakoze rero no baduha umwanya ntibavyihutishe kuko abantu benshi muri filme commentaire baravye guma kubwira ngo kubera ukina neza ngo nyarutse yindi ngo duhiyindi ngo nyarutse ya kabiri ariko bibuke yuko uwitonze amira ibinoze muri filme naho novuga ati uwitonze aronka image nziza canka aronka ikintu ciza reka dukore twitonze mu ngo tuzana ibintu biri karite Abel dusozera harakabazo ntugenda ntabajije gato tiko turaraba mu Burundi abastare ba filme nabantu bataboneka cyane na mashowbiz yabo tubona ku maradio ntitubumva ku ma TV ntitubabona cyane tiko turaba mu bindi bihugu abastare ba filme n'abastare bakomeye umusare wa filme abangana n'umuziki haba hari nk'umuntu nkuko mu muziki tubona Fizo na Satbi muri filme naho tuba tubona nk'abandi bastare babiri bakomeye tuvuga ati aba bastare bari nko ku rwego nk'ugo bajya mu muziki bariko ubibaza ko ingorane iriye bibaza ko habuze iki ko gushika ubu nibaza ko wombaza ati tubwira abastare batatu bakomeye muri movie mu Burundi vyongora kubatora ingorane iriye habuze iki jisha ingisho yambe no guha banzofate abastare babiri ushaka muri filme untangurire ko wenyene uvuga ati Abeli niwe wa mbere muri hanyuma n'undi wa kabiri je rega urugero duha abantu kana kabiva kuri twe turuba nimba we muri we wumva ko Fizo akubera uwa mbere mu muziki nuko uvyumvugo muga rundi atabari ko avyumva rero muri filme nawe urashobora kuvuga ati uyu muhungu vraiment ndavye ndamubona nko mu wa mbere wewe nyene hanyuma ikindi gituma muri filme ata showbiz hari nibiki rona mu buzima tubamo ngaha mu gihugu amaradio niyo menshi amaradio ramaze kuba menshi ashira imbere amakuru y'inkino amakuru y'abaririmbyi ibiki ibintu donke bimeze nka audio bivuga donke dufate ibiganiro bijanye na gutyo bwo filme yokagombye kugwiza ibiganiro ku ma TV kuko ari ibintu utuntu tw'udukino ibiki dukina ama TV abaye menshi bashogira ibiganiro vyinshi bakaza guhamagara bakakubaza bakurikije na scene babonye inyuma iri kiraca muri filme bakaca bakubaza ati hajya vyari gute mugo mu radio bazogutumira uvuga iki mu vya filme nk'ubu wewe untumiye muri Paradizo biragoye kugira nugo ufata ijya filme ukayishira mu ikavuga ikumvikana ujya mu ntari karumva radio ntari karabibona ntari karu arabona ivyo bintu mugize ucumengo ntivyogira sase nyinini cyane mu biganiro vy'iradio
ivyo nivyo bituma novuga ati atama showbiz ahari y'abakinyi ba filime nko umunsi ama TV yoba menshi ngira vyobaho hanyuma nayo hari nayo nta nimwe ifise ikiganiro c'abakinyi ba filime navyo rero iryo kosa ntaryonzi sinzi gituma badabisa ibiganiro by'abakinyi ba filime ariko bafite uburenganzira ku ma TV yabo ntitwoca tubibashiramo ku nguvu mugurumva yuko bari bakwiye kuduha ikibanza nabo nk'abafise ama televiziyo bagadutegurira ibiganiro bijanye n'amafilime yacu icokorwa ni uco nyene nuko botegura nyene ukuntu boza baradutumira mani natwe tukagira ijambo muri televiziyo mugo je mpiriwe mpishije je ndaririmba ndakina filime je mwisango je ndavumye batantumiye ku bwa filime bazontumira ku bw'indirimbo nguma nabonekanye kuko muri filime bamamagaye ni umutwe wanje njana mu ndirimbo bamamagaye ni urutwe rwanje njana rero hose jewe ndahari je nta kibazo mfise ubwo hagowa abantu bakina filime gusa bataririmba ubwo ndabatumiriye babikore vyose bakine filime banaririmbe bizobafasha kuvuma kina filime unaririmba Fanny uraririmba wewe oya sindirimba nta mahirwe ufise oya ndayafise cyane gose kuko umuntu wese aho Imana yategekanije ko agera ntagera kandi umuntu Imana imuha impano abona ko ari yashoboye kuririmba ndavyumva muri jewe muga ntibirashobora kuja habona bivuga yuko umwanya n'umwanya muzokumva naririmbye icokorwa kugira Fanny abo mustari wa filime hamwe aca no mu soko bikavugwa ku radio ti Fanny yaciye mu soko jewe nibaze ko ivyo nyataye ivyo nshaka cyane ivyo sivyo nshaka icyo nshaka nuko message ntanga muri filime zanje zishikira benshi ivyo ni vyaba ya message zo bishika oya kandi nuko notanga message nziza z'akarozi barakarora abandi yego ariko abuzi abazokumenya okay mimi wibaza yuko uruhara rwawe nka wewe kugira ejo tujwe nk'abastari batanu ushaka kuvuga ati nukura abana bastari ba filime uruhara rwanje sinawe icyo mbajije sinawe icyo ushatse kumbaza si uruhara rwo ku mutwe navuze uruhara kandi yarateretse imisatsi avuga ndagoye imisatsi yanje igira iveko icyo wakora kugira ejo tubone mimi tubone mu bastari ba filime nka batanu mu Burundi no gukorana n'umwete hama ngasenga ivyo gusa nta kindi maze gukora nkagira umwete hama ngasenga Imana nibaza ko ivyo byabikwiye nogeraho Imana igomba kongera okay dusozera nibutse bakunze baturorera yuko mugende kuri YouTube ya Abel NDUNDI mukurike filime ziwe indirimbo ziwe mugende no kuri Fanny Lavine official mukurikire filime ziwe kugira ejo natwe tuzoronke award Abel nibaza ko dukeneye award ya YouTube y'umukinyi wa mareresi je sinibaza ko nzoyironka vuba kweri je naza savuze Karaibi ibihumbi 100 nzo kwizavu jewe navyo nzi kweri gusa mbo ndashima Imana nabo mfise ubusi bake mugabo ku bihumbi 100 ashiyo ni indoto kweri birashoboka mu bundi tumaze kuronka babiri kubera icyo utobo wa gatatu ibyo bakora ndabibona burya filime n'ibintu biruhisha cyane je ibintu bakora bajya kugira baronke ni Bujahid TV kuke na Amisi wo muri ihuriro nibo bashoboye kuronka zirantuze ya award mubwo ibikorwa bakora turabibona urabona ajya amakomedi ya bagasore yama muri ihuriro buri munsi mu ndwi bacanga nk'ibintu bibiri bitatu none je abereje bijya no bishobora je nabyo no shobora amuntu nukumwemera yuko akora tukamutera intege akiriho bajya barakora cyane ijya ntuze babahaye bari bayikwiriye Bujahid turabona yari yarafise bajya bakinyi baciza muri Burundi TV ijya Burundi TV niyo yakwije subscribe ibihumbi 100 none gashajewe je nta bikorwa ndiko ndakora vyotuma nkwiza abantu ibihumbi 100 vuba kuko je nka je ndafise ibintu bifatiriye cyane ku buryo umwanya wanje wose ntobumarira muri filime nivyo ukunda gusa Imana yo nyene yabigize ukundi ibihinyanyura ngira ngo nta kundi yego Fanny Button Silver Award twitege ryari kuri Fanny Lavine kuri jewe sindabizi
sindabizi ariko nukuguma twizeye ikintu wiyaturira ko kiraba vuba cyane. yaturiye rero vuga ati niyaturiye ku kwezi kunuko. Okay, niyaturiye ko vuba cyane muzoyibona. Oya nayo Imana yocimenya igira ryaruvuze vuba cyane. Hagiye wozibona umve hagiye wozibona no muri uwo mwaka nyene. Kubera iki? Muri uyu mwaka twitege Silver Award ya YouTube kuri Fanny Lavine. Nimba ariko Imana yavyanditse. Fanny Lavine akajambo kagasunika ruge kuko ijambo rya nyuma ntibazosubira uvuge ku bakunzi bawe, ku bakunzi bakurikirana filime Ndundi, ku bakunzi ba entertainment Ndundi muri rusange. Ku bakunzi bacu, abakunzi b'abarundi, abakunzi b'ibikorwa byacu, ndababwire ko ndabakunda cyane ukuntu nyine mbona musikaye mudukurikirana. Je sinenze ko ubu mwanya bazaba bariko bankurikirana nkuko. Ndababwira ko ndabakunda cyane kandi ndabubaha. Hama dusengeranire ibyo bona bitagenda neza kuri jewe mu nsengere. Hama nanje ndabasengera kugira ntiwibagiye kuraba ivyo wanje. Umenye usengera abande Fanny utabeshe. Menye nsengera abantu bose bankurikirana. Abel akajambo kagasunika rugi ku bakunzi bawe no ku bakunzi ba filime Ndundi na ku bakunzi ba entertainment muri rusange. Urahuye n'ikibazo cyane. Je nako ngira ati uyu mugabo agira Imana ntambwira akajambo ngo avuge ngo akajambo agasunika rugi. None ucugira ingorane ubivuga nta rugira uhari mfuma nsunika wewe. Nsunika urugira uri ngaho imbere. Mugabo uri imbere wenda gusunika. Agasunika micro basi. Reka nsezere iyi mikoro mu ncamake. Iyi mikoro reka ndayiseze ndayibwira ati mwakoze kuza kumpa ikiganiro mwe n'uwo agukoresha. Mwakoze kuza kumpa ikiganiro kandi mwakoze no kuza kuraba urubanza rw'iwanje. Nagaburiye chef wawe mugo nawe sinzi ko wariye ariko chef wawe yari iyi mikoro yo sinzi ko wayigaburiye mugo ndayishimiye ko irafashe irampaye ndavuga irampaye ijambo kuko mama bavuga nabanumva ngo je niyo ndiko ndaraba imbere siwe ndiko ndabona ego abakunzi biwanje reka ndeke kubicisha oya reka ndeke kuvuga amajambo adatomoye kandi je nabuze bidatomoye mu mbabare kuko jewe iyo nagize umunezero mwisha nsanga navyahuraguye nkavuga ibintu vyinshi bitari ku murongo ivyo nabuze bitameze neza mu mbabarire hanyuma ibindi navyo mubandanye muraba ibikorwa ndabashirako kandi nzoguma ndundako mugira niyo subscribe ugira nzoronke ijya ntuze ngo kava wade inde ibayita hara kandi watanguye ko Silver Silver Award muzogo mugira subscribe ugira nshobore kuronka Silver Award murakoze. Mimi akajambo kagasunika micro. Icambere turashimiye cyane mwebwe abakunzi bacu turabashimiye cyane turabakunda cyane turashimiye na Simo mani muhezagire kandi akomeze kugira umwete wo gukora ibari karakora turabakunda Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Murakoze. Nagahwane oya baravuga ngo ikirugo turabonanye. Yes I mwari kumwe na Sipo Simon Pro behind camera Joshua kabari Buja Today TV. Twaramenye ko tugateze turabashikiriza amakuru y'abakinyi b'amareresi, amakuru atandukanye, amakuru y'ubutunzi, amakuru ya entertainment, amakuru mu byindero byinshi cyane nandi tuzobisanga atari kuri Buja Today TV. Nkomenda gusaba gukora subscribe na notification ukabutara bikora ubunyene kugira uzozuraronka amakuru ari update ku mwanya uzozuraronka ibiganiro bigezweho ibiganiro bimeze neza by'abastare utwandikire muri comment umusare wa movie cyane nibo bantu tuteko turabona cyane baboneka utubwire umusare wa movie wifuza ko twozo kuzanira tukaguha amakuru yiwe mbase ndabasezeye mvuga ati ciao ciao mugeraho muba mwubaho.